Aha ni Kuala Lumpur, umugwa mukuru w'igihugu ca Malaysia. Muri iyi video ntitugira tuvuge kuri iki gihugu, ahubwo tuza kuvuga ku ndege y'ikompanyi Malaysia Airlines yari ipakiye abantu barenga 200 yabuze idorongerero kuva ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2014. Haraheze imyaka irenga 10. Iyi ndege yo biri heye, vyagenze gute? Na technology sifise ni gute indege Boeing ishobora kuzimira ikamara imyaka nk'iyi atakuri kuramenyekana ku cayibayeko? Reka dusubire ku Kuala Lumpur kuri uyu munsi turaba uko vyagenze. Indege Malaysia MH370 yari yatunganijwe neza, byose byari ku murongo. Mwijoro ry'uwo munsi ingenzi 227 n'abakozi bo mu ndege 12 bari bahejeje kugera muri iyo ndege yiteguye neza kuzingurura amababa ngo yogoga ikirere igana ipeke mu gihugu c'Ubushinwa. Abenshi muri izi ngenzi barabashinwa bari bitahiye iwabo. Saa 6 z'ijoro n'iminota 41 indege yarahagurutse. Ijoro ryari ritekanye, ikirere kimeze neza. Muri make byose byari ku murongo. Mu mwanya muto, inyuma y'iminota 20 gusa, indege yari imaze kurenga ikirere ca Malaysia yiteguye kwinjira mu kirere ca Vietnam. Ico gihe umukombanda w'indege MH370 Zahir Ahmad Shah yatelefonye kuri controller y'indege muri Malaysia ati ni MH370 ijoro ryiza. Nabo baramyishuye bati ijoro ryiza. 370 contact Ho Chi Minh 120.9. Uyu mupilote yategereza guca amenyesha na controller mu kirere ca Vietnam, ariko Ho Chi Minh muri Vietnam bararindiriye ko uwo mupilote bamenyesha barabura. Saa 7:20 indege MH370 yari hejeje kuburirwa idorongerero ku maradare yose yaba ya gisirikare canke ya gisivile. Kugeza aha ntawasubiye kumenya amakuru ya MH370. Kuri Centre de Control Kuala Lumpur batangiye kugira ubwoba. Nta segonda na rimwe bari bafise byo gutakaza. Bategeza kumenya icabaye kuri MH370 muri iryo joro. Indege yari itegekanije gushika ipeke 6:30 z'igitondo, ariko abari bategereye ababo bararindiriye barabura. Ku mapano d'affichage vyapa vyerekana amasaha indege iza gushikirako kuri MH370 berekana ko yacerewe, delayed. Mu bisanzwe indege yari ifise igitoro coshobora kwishikana saa 2:30, ariko kugira ayo masaha nta aeroport nimwe yo kwisi nzima yari bwatangaze ko yoba yakiriye MH370. Kuri vyapa vyerekana igihe indege ishikira n'ubundi berekana delayed. Abaje gutegera ababo batanguye kwibaza ibibazo byinshi. Ni gute indege ishobora gucererwa amasaha angana guca? Batanguye kubaza abayobozi, ariko nta na kimwe bashobora kubishura kuko nta numwe yarazi cabaye kuri iyo ndege. Bakomeje kurindira. Umunsi urahera bakiri kuri aeroport. Bagerageza gutelefona ababo, ariko telefone zabo ntizacamo. Batangiye kugira ubwoba ko indege yoba yagize isanganya. Bari bategereje ko leta y'igihugu cyacu cyose itangaza ko yabonye aho MH370 yoba yaguye, ariko bararindiriye barabura. Kuri internet hatangoye guca ibihuha. Hari n'abatangaje ko babonye indege iri kiraka umuriro hejuru y'ikiyaga c'Ubushinwa, ariko ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu uwo mwaka, nyuma y'iminsi 2 iyo ndege ibuze, leta ya Malaysia nayo yatangaje ko radar military yabo yoba yabonye ibisigarira by'indege MH370 imizinga rya Penang. Ariko ibintu ntivyumvikana kuko iyo siyo nzira iyo ndege yategezwa gucamo. Yari gusubira inyuma. Vyagenze gute? Havugwa amakuru menshi. Imiryango y'abari muri iyo ndege baronka amakuru atandukanye, bakabura ayo bafata nayo bareka. Isi yatanguye guhaguruka ico kibazo. Amaguverinoma y'ibihugu, aba engineer batandukanye, abashakashatsi harimo Tomod na Independent Group barahagurutse kugira bamenye icabaye kuri MH370. Inyuma y'indwi imwe, itariki 15 z'ukwa gatatu, umushikiranganje wa mbere wa Malaysia Najib Razak yafashe ijambo kuri televiziyo avuga ko izimira rya MH370
nta vyinshi yarosa ivuga ko uretse ko yashigikiye ca ciyumviro c'uko MH370 yasubiye inyuma ija mw'izinga rya Penang. Ibi neza vyasigura yuko indege yoba yashimuswe kuko ntivyumvikana ukuntu yosubira inyuma. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu mu kiganiro cari catumiwemwo n'abamenyesha makuru, umushikiranganje wo gutwara abantu n'ibintu wa Malaysia yatangaje ko hakoreshejwe amakuru y'icogajuru Inmarsat c'abongereza. Indege MH370 yagurutse isubira inyuma igana mw'ibahari y'Abahindi. Ibi nubwo atavyemezo bifatika bari bafise, vyasigura ko igitoro catinze kirahera, hanyuma indege irakoroka maze abantu barenga 200 bahasiga ubuzima. Iyo yabaye inkuru y'incamugongo ku miryango y'abari miyo ndege MH370. Imyerekano yaratanguye kuri ambasade ya Malaysia mu gihugu c'Ubushinwa, bagiriza leta ya Malaysia ko bariko baratangaza amakuru adakwiye, ahubwo bakwiye kuvuga neza icabaye kuri iyo ndege. Ariko leta ya Malaysia nayo nyene nta vyinshi yarizi, n'amakuru batangaza ntiyafadika kuko nta vyemezo bikwiye bari bafise. Iki gihe hari amahipoteze menshi. Imwe muri zo, umupiloti yoba yashatse kwiyahura maze ashimuta indege. Uyo mupiloti Zahri Ahmad Shah yari amaze imyaka 53. Yatanguye akazi muri Malaysia Airlines mu 1981. Mu 2014 yari amaze gukwiza amasaha yo gutwara indege 18,000. Murumva ko yari experiment. Yari afise umuryango, yari umupiloti akunda akazi kiwe, nta kintu na kimwe cumvikana cari gutuma yiyahura. Abashigikiye hipoteze bavuga ko kapitene Zahri ko yoba yazimije ibikoresho bituma indege ibonwa n'amaradare, hanyuma agaca yikatisha agana mu majepfo y'ibahari y'Abahindi, arindiriye ko igitoro gihera hanyuma indege igakoroka. Hari amakuru ya FBI yavuga ko amatohoza yakoze kuri uyu mupilote muhiriwe muri simulation de vol uyu mugabo yakunda gukora. Basanzemo simulation y'iguruka ry'indege hejuru y'ibahari y'Abahindi ukwezi kumwe imbere yuko MH370 buri dorongerero. None n'igiki mu by'ukuri cyari gutuma Zahri akora ibi bintu? Ukuntu uyu mupilote yarazwi neza n'ababanyi, nta kintu na kimwe babona cyari gutuma yiyahura agahitana n'abantu. Inyuma y'ukwezi kumwe, ubushakashatsi kuri iyo ndege bwari bumaze gutwara amahera agera ku miliyoni 50 z'amadolari y'Abanyamerika. Nibwo bushakashatsi kubijanye n'izimira ry'indege bwari butwaye amahera menshi kuva isi yabaho. Imisi yakomeje kwisunika. Umwaka urahera ata kintu gifadika. Ibihugu 12 byari byarishize hamwe ngo bitangaze ukuri bifise cyo kwerekana. Mu bisanzwe y'indege ikorotse irasigaza ibisigarira haba mu mazi cyanye ku butaka, ariko kuri iyo ndege nta nakavunje ko kwerekana bari bafise. Umumenyesha makuru w'umunyamerika Jeff Wise nawe yazanye yindi teori politique. Kuri we Uburusiya nibwo bwakoreye iyo ndege, nguko uko yabisiguye. Itariki 17 z'ukwezi kwindwi umwaka wa 2014, inyuma y'amezi 3 iyo ndege izimiye, iyindi ndege ya Malaysia Airlines yakorotse igeze mu kirere ca Ukraine. Ibi byahitanye abantu 288, bakaba baketse ko ari Uburusiya bwa bwarashe iyo ndege. Ibi vyemezwa n'uyo mu journaliste Jeff ko Uburusiya ari bwo buri inyuma y'ivyo byose. Kubwo mumenyesha makuru, Uburusiya bwo bwakuriye iyo ndege kugira busamaza makungu. Mwibuke ko ico gihe Uburusiya bwari butanguje operation militaire yo kwigarurira intara ya Crimea yari mu ntara ya Ukraine. Ubwo rero Uburusiya bwo bwabikoze kugira isi ntiyite kuri iyo ntambara, ahubwo isamarire kwizimira giyo ndege. Iyi ndege rero ngo ntiyoba yarakorotse canke ngo iraswe, ahubwo barashimuswe hamijanwa mu Burusiya. Ibi navyo ntivyumvikana neza. Uretse ko tubibona mu mafilme, mu buzima busanzwe biragoye ko abantu barenga 200 bonyuruzwa hakabura n'umwe asiga ikimenyetso. Muri iyi ndege harimo abafaransa 4. Uwo wari umuryango wa Ghislaine Watteau, umugore wiwe n'abana biwe 2 bari bagiye mu biruhuko muri Malaysia.
yababajwe nuko atakura afise ku cabaye kuri iyi ndege, maze afata ingingo yo kwikorera amatohoza yiwe. We yavuga ko abanyamerika babifisemwo uruhara. Cindy Hendry, uyu n'uwundi mushakashatsi wa Tomod Group, yoba yarabonye ibisigarira vy'indege MH370 muri Mer d'Ochine. Ibi bishoboka gute? Ko abandi batwemeza ko batoye ibisigarira vyayo bibahari y'Abahinde. Aha biracanganye cyane. Ayandi makuru y'ibanga yerekana ko muri cargo ya MH370 harimwo ivyuma vyinshi byari bitwaye mu Bushinwa bitarinze gusuzumwa kuri aeroport. Abashinwa bobo bariko baragerageza kubaka technology kubijanye n'iperereza risumbi ry'Abanyamerika. Rero Abanyamerika bobo bamenye aya makuru ku munota wa nyuma. MH370 yamaze kuguruka. Iyo ndege yoba yaciye ikurikirwa n'indege avion satellite AWACS z'Abanyamerika, maze bategeka umupilote gusubira inyuma. Uyu mupilote yaravyanse, maze bafatiye indege bayikura ku maradare yose, hanyuma bayirasana n'abantu 239 bari bayirimo. Ariko nubundi izi ndege za AWACS abahinga bavuga ko zigendera ku muvuduko uri munsi wa Boeing MH370. Rero byari kugorana gukurikira iyo ndege. Ikindi kandi ntibitahuritse kuko izo ndege zidafise ubushobozi bwo kuzimanganya indege ku maradare yose. None dufatiki, hari indi teori ariko nawo nyene ivuga ko Amerika yoba yarashe indege imaze kumenya ko muri iyo hari nk'icihebe cyari ko kigerageza kuideturna kugira yongere gukora ivyabaye ku itariki 10 z'ukwicenda umwaka wa 2001 kuri World Trade Center New York. Abanyamaldives bavuga ko mu masaha ya 3:30 uwo munsi indege zimira babonye indege ya Malaysia Airlines yaca hafi mu kirere ku buryo wari hasi yayibona neza. Ico gihe bavuga ko ivyo vyihebe byo byariko biragerageza gutera ibirindiro by'abasirikare by'Abanyamerika muri Diego Garcia. Aha ni hagati nyuma hari y'Abahinde. Amerika rero yoba yaramenye ayo makuru, hanyuma ikihitamo kurasa iyo ndege hakiri kare. Ariko nubundi hari kitagenda neza. Iyo ndege bavuga ko yaciye mu kirere ca Maldives ntiyari MH370 kuko nta giturari ifise cyo ishikana ayo masaha. Igihugu ca Malaysia cyatangaje mu mwaka wa 2017 ko kibaye gihagaritse amatohoza by'agateganyo. Kugeza n'isa nta wuzi cyabaye kuri iyo ndege. Imiryango y'abari muri iyo ndege bafite icizere ko bashobora kuzokongera kubonana nababo, na cyane ko atakemenyetso na kimwe kirerekana ko indege MH370 yakoze isanganya. Mu mateka y'isi haravugwa yindi ndege yigeze kuzimira kunyene maze zahugaruka nyuma y'imyaka 37. Byagenze gute? Namayobera ariko tuzobigaruka ko mu yindi video. None iyi ndege ya MH370 yobiri hehe mu byukuri? Abashakashatsi baracakomeza kurondera ico bacarabaye. Ibibazo biracari ibibazo. Yobiri mu yindi univers parallele gute ishobora kuzimira burundu nta numwe afise inyisho. Nino ngaha nsoreje iyi video. Ndabashimiye kuba mwabanye nanje. Nkwibagire gufyonda hari subscribe niba utarabikora. Fyonda like canke j'aime ndetse iyi video isangize n'abagenzi bawe. Tuzosubira mu yindi video. Bye.